ziriko zirasamirana n'umunezero mwinshi none dusa neza tumaze iminsi ine mu gikorane kiriko kirabera igishiha ku misiyoni ni igikorane cy'ugwaruka igikorane cyakoranije ubwiriza bushika nka 39 bugize iyi misiyoni mureka mbanze ndabasabe abibwire aca tubwira n'ikintu cyamuzanye. Yesu ashimwe. Hama nanje nitwa Naomie n'ubuniyo mba i Bujumbura niho nkorera n'ibikorwa by'Imana. Umwidondoro wanje ndi umunyeshuri nkaba niga kuri Equator University benshi bazi ku izina rya Equator. Hama nkaba naduganywe ino n'akamo natewe kuko bambwiye ko hari igikorane narabibwiwe nari ngiye mu munsi wa mbere ndavyumva nari ngiye muri sagesse hama numva umuhankadire wo muri sagesse aratangaje ati bureau 4 rero 5 ati tuzoduga mu mutima bica binjamo bingiyemwo mu mutima ca ndabibika mu mutima niho rero naca numva umuhankadire wanje wo kuri ry'i nawe nyine abitwibukije ati muriteguye ati twe tuzoduga ca nibuka ko nari naravyumvise kandi narumva muri mpemu ko bizoba biryoshe kandi ibyo numvise narabibonye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane nawe mugaza ashaka mbere ko tutandukanye ndashaka kumbwira niki turabonye abantu bava mu mpemu turabona abantu buguzutwa ubushobozi bwa mpemu yera wowe muri ivyo byose wabashikiwe n'icyahe byagenze gute hari ku munsi wa kangahe? Jewe n'ubu ndacatangara kuko ibintu byabaye mu bisanzwe je n'irya mbere ndabibonye. Amaso yanje n'irya mbere abonye ibintu naraye mbonye hano hantu. Uwo musozi je no mu mateka ngira ngo y'ahantu naboneye Imana nzowushiramo kuko n'irya mbere mbonye abantu buzura mpemuyera nkuko naraye mbonye. N'irya mbere mbonye abantu bakira ingwara nkuko naraye mbonye. N'irya mbere mbonye ibisigo biva mu bantu nkuko naraye mbonye. Rero je novuga ati n'ubu ibintu biriko biraba wamenga sindi mu ndoto bisanzwe ndiko ndabiraba ndabisha amaso harageze n'igihe muri amarori ndumigwa ndiko ndarota misanzwe ibintu byabaye atari no kwigirisha kweli atari navyaye n'ibyo kubwira ubujyanye jewe n'ukuri ibintu byabaye n'irya mbere nabibonye byaranezereye byaranyigishije byaramfashije n'ukuri jewe nzovuga ibyo nabonye kweli. Ndafise ico nobwira ugwaruka kuko naraye mbonye ko mpwema gitanga n'ukuri mpwema aracatanga kandi kuba umwipfuza wese aramuronka. Ibintu byabaye i Yerusalemu biracabaho natwe vyotubako Yesu nashimwe noneho twe byaraye bitubayeko. Rero ico novuga ico nohanura abajene abantu batacyumva ibintu bya mpwemu ibintu bya mpwemu yera je ndumva ikanguro n'ukuri ibi bintu bya mpwemu yera ndumva ko bigiye gukomera muri kino gihugu cacu. Rero je ico nohanura abajene nohanura umuntu ari mw'Ishengero atagira mpwemu iyo bavyiyitirira ngo urumva ngo bya mpwemu ngo ni bya bariya ngo bya mpwemu ngo ni bya banaka ni bya banaka. Nohanura umuntu wese ari mw'Ishengero ko ari mw'Ishengero iri canke ririya canke rini ko yorondera mpwemu kuko mpwemu nabonye ko ari we base fondation w'ubuzima bw'ubujene nabonye ko ari fondation y'ubuzima muri mu mapoint yose y'ubuzima bwacu mpwemu yera niwe fondation dukeneye.